n'abahezagire cyane ko bari babwiye rimwe na rimwe banza mu bubwiriza bwo mu rusigabangazi ahandi usanga mba ndimburi rimwe rimwe kandi aho hose narashoboye kuhaba rimwe rimwe none haba mu rusigabangazi cyangwa imburi baturungikanye ntashobora azi ko turi ngaha. Nitwa Niyibitanga Mikoro kandi ibyo biramaze. Itanguriro igice cya 4 niho hari ijambo nagira ngo dusange muri kano kanya. Igice cya 4 niho hari amajambo nagira ngo dusangire. Twarimo turumva ko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwaduhinduye rukaduha gucika abana b'Imana. Hari icyo urukundo rw'Imana rwadukoreye, waraduhaye gucika abana b'Imana. None rero nicyo gituma turi hano. Nagira ngo dusome uriya murongo w'indwi, Itanguriro igice cya 4 dusome umurongo w'indwi wonyine. Igice cya 4 dusome umurongo w'indwi wonyine. Itanguriro havuga ngo niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wowe cyifuza, ariko ukwiye gukinesha. Yesu naduhezagire. Aya majambo dusomye nagira ngo usangire ijambo muri kano kanya rivuga ngo icyaha kibunze ku rugi kugira ngo cyonone kazoza kawe, ariko ukwiye gukinesha. Yesu naduhezagire. Aya majambo n'amajambo ari mu ntango ya Bibiliya, n'amajambo yari mabwirwa umwe mu rungano rwari ruvutse ubwa mbere, n'umwe mu bahungu ba Adamu. Yari yamaze kuronka abana babiri, amaze kuremwa yari yabyaye abana babiri. Yari yabyaye umwana yitwa Kayini, niwe yari umwana mukuru, hanyuma kandi yari afise n'uwundi mwana agira kabiri yitwa Abeli. Aba rero bari batanguye gukura, rwarunganwe rutanguye gukorera Imana. Narondeye ururunganwe aya majambo yabaye byari hari mu kihe gihe Kayini na Abeli bari babaye. Sindabona neza igihe bari barimo, nagumye nibaza ko boba bari mu rungano kuko bari bakiri abasore. Nagumye nibaza ko umengo boba bari bakiri abasore. Nitubona ko bari bubatse gusa imbere, wigiye imbere urabona yuko Kayini yahaguye yubaka akarongora kandi akabyara. Hari abantu bavuga ko atabyaye, ariko Kayini yarabyaye kandi ararwira aronka abana benshi, kandi abyaramo n'abana b'abahinga babayeho n'abaciha mugabo. Mu muryango wo kwa Kayini niho harimo abantu ba mbere batanguye kuba abahinga no gucuranga. Wabaye umuryango ukomeye cyane, ariko ngomba kugira kazoza. Imana idufashe. Burya
mugabo Imana ikiritegereza Kayini iramubarira ngo niwakora neza uzokwemera, ariko niwabona bikunaniye gukora neza, nagira ngo ndakwibutse ko icyaha kirabuze, bikakunanira gukora neza, icyaha kibuze ku rugi. Kandi Kayini nagomba ndakubwire ni wewe cyifuza, ariko rero rege inama ndakubwira ibyiza wokinesha Yesu akubasa. Bibiliya itubwira ko Kayini byamunaniye, impanuro Imana yamuhaye yaramunaniye, yaciye akora icyaha. We yaciye akora iki? Yaciye akora icyaha kuko we yaciye agurukira kuri Abeli murumuna wiwe acaramwica, icyaha kiba kiramushikirisha. Muze musome ubuzima bwa Kayini. Kayini amaze gukora icyo cyaha yaragarutse imbere y'Imana umuraramango umengo nta cyabaye. Imana iramubaza ati Kayini ndafise ikibazo ngira ngo mubaze. Abeli murumuna wawe wamushyize n'amanyama menshi y'ubuto n'amaraso akiri yumva, acabarira Imana ngo jewe ndabizi wambitse umwungere wa murumunanje n'amanyama menshi, yibaza umengo biraheze. Imana iramuraba ikivuga ngo yewe Kayini, guhera ubaye ikivume uzokwama uyerera iminsi yose, uzokwama uri inyererezi ibihe byose. Kayini arumva igihano ngo kiramugumiye, aca asubira imbere y'Imana arayibwira ngo Mana, igihano mpaye kirarenze icyo nokwihanganira, kuko ngiye kuyerera kandi uzombona wese azonyica. Imana kiramubwira ngo ndagushyiramo akadodo, n'uwuzokubona ntazogire gute, ntazokwica, mugabo uzogumuyerera. Imana idufashe. Abaragiye kure y'Imana acagira ubuzima bubi. Muze musome, urimo urasoma mu rungano rwa Kayini barafite amanyama, kandi ko Kayini yari yamaze kononekana, n'abo yabyaye babi, yabyaye abanyabyaha. Urimo uraraba isi ya mbere, abasomyi ba Bibiliya baremeza yuko isi ya mbere burya yaranduwe n'ikibazo cya Kayini kuko byamunaniye gukora neza. Usomye imbere muri gatandatu hatwereka ingene urungano rw'abana b'Imana rwahuye, abana b'Imana basimana n'abana b'abantu. Burya naho benshi bavuga bibaza abana b'Imana
hazoza keza. Imana igufitiye kazoza keza, mugabo kubera umugambi Imana ifise, Satani nawe yateguye kudukoresha ibyaha kugira ngo ako kazoza Imana yari imise kutwo tubamo akonona. Misi yose Satani yaba afise umugambi w'ukonona kazoza k'umuntu, kandi iyo umuntu yinjira muri uyu mugambi wa Satani aba yateguye, awinjiramo abona umengo nta ngorane, kuko Satani arabimuhisha, amuhisha ejo haza, amuhisha ubuzima bwiwe ingene buzogenda. Ari nacyo gituma usanga umuntu yamaze kononekara, akazoza yikanga asanga yaramaze kugwa mu rudubi, yarakoze ibintu bitameze nk'uko Imana igomba. Nagomba ndababwira, Imana ibarira Akayini ngo icyaha kikunze ku rugi, ariko umuhanuzi nagira ndakubwire bwangu Akayini urakwiye kukinesha. Nagira ngo ndababwire uwo ari we wese ari hano, uwo ari we wese yinjiye ngaha, nagira ngo ndakwibutse ko icyaha kikundiye. Naho wabona umengo ntubibona, naho wabona umengo birasanzwe, icyaha kirakundiye. Nutaba amaso uzokigwamo, ariko nimwaba amaso muzokinesha. Kandi nimwaba amaso umugambi Imana ifise kuri mwebwe izowushitsa. Kandi ni muremure, umugambi Imana ifise ku muntu ni muremure. Idufitiye umugambi muremure haba mw'isi, ikongera ikatugirira umugambi muremure wo kuzodushikana mw'ijuru. Ariko ntitwaneze icyaha. Nagira ndababwire yewe intambara ni nyinshi abantu bashobora kubamo, ariko ikintu gikomeye n'intambara y'icyaha, kugira ngo ukineze kuko bidusaba ngo tukineze. Hariho umugabo we yitwa Pawulo yari yarakinejeje, amaze kukineza yaciye avuga ngo uzi jewe ndiho, ni Kristo ari muri jewe. Yagenda yarakinejeje. Hanyuma ikindi gihe acavuga ngo guhera ubu ntihabe hakigira umuntu agora, kuko jewe k'umubiri mfise inkovu za Kristo. Yaribuka ubuzima yari abayemo, yaribuka ingene yari yarize amashuri, kuko bavuga ko yoba yarize amashuri menshi Pawulo, kandi usomye yari umuntu yubahwa, ageze imbere y'abategetsi yarubahwa, bitumwe n'amashuri yize n'icyubahiro yari afise. Kuko Bibiliya itubwira ko yari yigishijwe n'umuntu yitwa Gamaliyeli. Uyu Gamaliyeli yari umuntu w'incabwenge akomeye, no mu Burundi iwacu bavuga ko yigeze kuba umuntu w'incabwenge akomeye, uwo bita Emile Mboro. Kandi rero burya nagira ndababwire ikibazo cy'ubwenge si ingene umeze, ahubwo ikibazo ni uwasinye kuri diplome yawe. Bakibona ko diplome yawe usinye ko Emile Mboro, baca bavuga bati umuntu mumwubare n'incabwenge akomeye cyane. Pawulo rero yari yigishijwe na Gamaliyeli, yari umuntu akomeye cyane, urimo uramuraba, ariko noneho arabibamo, hanyuma iherezo arabirengera, aranesha icyaha. Ndabifurije kuba banesheje icyaha, aho muzovuga ngo guhera ubu ntihabe hakigira umuntu agora, kuko ku mubiri wanjye ndafise inkovu za Kristo. Bizoguha kugira akazoza keza. Imana izobandanya umugambi mwari mufitanye. Nagira ngo ndakubwire naho woba waravyibagiwe, Imana irafitaniye umugambi nawe. Nakunze kubwira abantu ngo hariho ikintu kidasanzwe, no mw'isi murabizi, abantu baratanguza proje. Imana yaratanguje proje mw'isi, kandi nagira ngo ndababwire muri ibi bihe vyayo yarayishutse nk'umutahe ukomeye. Yayishutse nk'umutahe uwuhe? Yaremeye gutanga umwana wayo Yesu. Uwo ni umutahe ukomeye Imana itokwemera guherezwayo, kiretse ari twebwe tuyivombeje. N'umutahe w'amaraso Yesu adufashe. Nagira ngo ndababwire kwaruka, nasomye hariya muri Zaburi hatubwira ngo mw'isi abera bo mw'isi nibo ntore nezererwa bose. Imana irayitegereje mw'isi, iranezerwa ibonye abera, ikavuga ngo naho hariho
ndabona yabere nifu nabiyanga ningi ko nuno musi mwito nuno musi Imana yokongera gutereka inyota zawe ikavuga ngo nayitaha bwakomeye. Ndabona mu gisoro hari habera amakorani Imana ikabineza. Haleluya. Icyaha kibunze kurugiwa nagira ngo ndakwinginge bijya wumva bimukwera ntibiri kure, erega ntibiri ku birometero, ntibiri no ku metero 5, ariko bijya wumva birimo biraguhamagara, bijya wumva bigukwega bibunze kurugi. Ariko ukwiye kugira gute? Ukwiye kugira gute? Bakwiye kunesha. Haleluya. Kumva ngo ntabinezeze ubu bya bindi ntabinezeze, erega turwana tuti imbere. Amen. Burya abantu bari mu rugamba barwana barimo barahohoza cyangwa bahabwa igihugu baragenda bagafata ahantu bifuza ko bofata, bamaze kuhafata bagaca bahashinga polisi bakavuga ngo tuzoharwanira ntibizogenda guhanya. Nicyo gituma iyo harimo abantu barimo bararwana iyo bagomba gufata igihugu uzoja wumva ngo hariho n'uduce bamaze gufata. Amen. Nagira ngo ndabipfurize ku bice byose bigize imibiri yanyu, ube wumva ngo naho ntabanesha byose hariho ahantu bamaze gufata Satani atazonguza, ubwe ngo ntarahabaze ntazogenda hantu. Amen. Kumva ngo jewe ubwibone bwari bwarangise mugabo umuntu arahagufashe ntazogenda hantu. Amen. Kandi rero iyo bigoranye Imana igukunda iramutegura ikamugukuramo. Namwe numva ingene uwundi muntu Imana yamutegura ikamukuramo, yari umukobwa yibona cyane, yaribona cyane kandi ngo yari mwiza kabisa. Hanyuma rero Imana ibona umenga aribona kandi yaramukunda, ibona ko yozoja mu ijuru, ikiramutegurira ingene yonesha ubwibone kuko byari byamunaniye. Ngwica irategura imodokari ikimuca kirabuhaza, ikimuca mu mazi kiramwonona, ikayonona isura yiwe acaratakara. Iyo yiravye mu kirorero acasanga yabaye mubi, wacaragenda mu nzu yiyugarana birateye isoni ko noja mu bantu. Hanyuma rero amaze y'ibihe araba Imana iramuremesha iramuhumuriza, hanyuma igihe kiragera arapfa y'umugabo, apfa y'ubwibone bwaheze kuko bwari bwaramunaniye kunesha. Mugabo none Imana kirategura ingene buvamo kugira ngo ntazosubire kuja mw'ibarabara asubira kuyumva ko ari mwiza. Amen. Hariho ibikunanira kandi nawe uraniye, hariho ibibanza utaragwa. Naba Yesu nashimwe nawe umaze kunesha ubwibone wa muntu yarakurongoye kumugure biracakunanira kunesha trisheri ukavuga ngo reka byangoye. Muri iyi minsi rero twoduhaye twiyegera biratugora kuko ugwaruka rwinshi iyo rugira ngo ruze kwihana baca baza no kwihana rero mu Bufaransa bagaca bavuga ati burya narinde gusaba ngo munsengere Imana imbabarire naragize kuwuterera ariko batanga amafaranga ati Imana nibigirire neza mwana mbese kunde ibyo icyo ni iki. Ariko nagira ndakubwira urazi ikintu cyakunaniye kugira gute, urazi ikintu wumva utaraneza. Nagira ndakwifuriza ubwa mbere wumve ngo Mana ndagushima kuko ibi byo nabirenganye, ariko kiriya nyongera izindi nkomezi subira uyundi nk'iyindi pasara niki nyene ngomba ko nokinesha. Amen. Abandi bamwe baturirimbira ngo hariho abantu baririmbye sinja kubivuga ko cyane ngo nzonzagari Yesu bizare muruke. Iyo ndirimbo murayizi. Bari bafise umubabaro, bamwe batari mu rugo bariririmba kuko bababaye, hanyuma ngo bamaze kuva muri uwo mubabaro baramererwa neza. Uko bamerewe neza ariko byabateye kunezerwa mu ngoma ngo bari n'amahoro, hanyuma gutsinda ibyaha bikabiranganira baca bararindira ngo turindire twabibyama n'uturandure. Urumva ubwa mbere yagomba ko yogaruka kubera amagorwa barimo, ariko noneho barabona ko bwacangaye batoya bazi turindire kugaruka tubashe twabibyama. Yesu adufashe. Ndagira ndabipfurize kuri uyu mugoroba umuntu wese basubira akubitiza agatima mbembere yibuke ngo ni iby'ukuri hari ibyananiye kunesha ndagomba kubinesha.
ngomba kubinesha, ngomba Imana ko yoshoboza nkatsinda ubwibone, ngomba ko Imana yoshoboza nkanesha ubushakanye, ngomba ko Imana yoshoboza nkanesha ibyifuzo, kuko Imana ifise umugambi, ariko icyaha nacyo kiriko kikombe nyuma, kigomba ibintu bintunganye. Namba warumvise uzorindanamwo, ariko turwanire kuneza. Yesu adufashe, amen. Nagira ndabinginge mukwane no mukanyuma, amen. Umuntu ereka nagira ndababwire, Yesu nasize kugira urugamba rwakomeye naho uba mu gisirikare, no mu gisirikare muze mukurikirane, urugamba rurakomera bakarwana bakumva mu birazi. Burya rero n'aho abantu boba babatigirije babona abantu bose ntawe uza kudukinga, naho muba mufise mukabona ngo ntibaza kudukinga, bakabakuba kabisa bakabona ko babatigirije, barabagwanya bakekipa ku kabanza kose bakabacungera, mugabo bagaca babasigira inzira imwe aho baza gusohoka bakuye muri uwo muzingi barimo. Niko abagwana bagwana, kuko bamenya bati tukabona ukarinda ubona hose turahunganye, hose nama tuhunganye, ntibaza kugwayo bose, baraja kurondera aho basatura, kandi aho basatuye bagwanira gupfa bavuga bati n'ubundi turapfuye. Wewe namba mutabahaye inzira mupfuma mujyana, mupfuma mugira gute, mupfuma mujyana. Nagira ndabinginge, amen. Naho woba warazigirijwe wumva ngo byarananiye kuneza, nagira ngo kuri uyu mugoroba usaba inkomekezo ushoboza kurwanira kandi uvuga ngo mpangira ndaza guca ngahane kuva muri uyu muzingi sindahawe. Nimugwaho Imana ibafitiye umugambi, mugwanire kunesha, urwane kukanyuma, wikonganye za nguvu zawe zose, uvuge ngo iminsi namaze ni muri ubu buja igitaha kinizingiriyeko, kandi Imana ifitiye umugambi mpfa nkiragomba rwanire kunesha. Ucana naho Satani yoba yugaye, uvuge ngo ndaja gukasa ngaha ndahasatura mpeme vyabutse, amen. Kugeza aho uvuga ngo namba komereka canke ntakomereka ndinda kurengana, amen. Erega narasomye mu gitabo cy'umugenzi umuntu ngo hari umuntu yahisuriye itukuja mw'ijuru, babona umuntu yicaye ahantu ariko arandika abantu baja mw'ijuru, yariko arandika abantu baja mw'ijuru. Mugabo nyuma yuko umuntu yiyandikishije yaca agenda agaca ahantu hari abantu bamurwanya, bafise ibigwanishwa, bafise inkota. Mugabo bazabona umwe mu bantu w'umuhizi aravuye mu bandi araza aravuga akandika izina ryanjye, baca baramwanza, bahejeje kumwandika izina ryiwe aca arahaguruka yiroha mu rugamba, yiroha kuri ba bandi batangiriye abaja mw'ijuru. Ba bandi nabo ngo baca baramwataka, baramurwanya, barwanisha inkota, nawe yihamwe arwanisha izindi. Mugabo ngo bamaze kumukomereka bikomeye, nawe akomerekeje benshi, baravaho baramubisira, aca ararengana arinjira. Ngo wa wundi arukiriza kumva ijwi rivuga ngo injira, urakorohewe, amen. Ndabipfurije ko mwovuga ngo nikizina kuri uyu mugoroba, byari byarananiye kunesha, mugabo no munsi nikizina aho byabereye ndihaye mu rugamba mpandira ngomba genda ingo nimunze tuje mu rugamba, haguruka. Reka kuvuga ngo bijewe niko bimeze, ngo no mu muryango wacu barambwiye n'abanyene byari byarabananiye, ngo najewe naho nogerageza ntivyokunda. Birakunda, birakunda kuko mu rungano rw'abantu benshi bagiye babaho bononekaye, mugabo hakaboneka abandi b'intwari banesha. Haleluya. Kandi nagira mwibwire ngo kuri uyu mugoroba uvuge ngo namba hari abandi namba honese imwe mu Rwanda ndimo, amen. Nagira ndabasaba, hariho ibihe turimo turitegereza, hariho ibihe turimo turaraba, uzosanga abantu bavuga ngo muri iyi minsi, ngo muri iyi minsi ngo nta mukobwa n'umwe twaba dufise akiri umwigeme akikundetse banga, ariko nagira ngo ababwire mu izina rya Yesu barimo, amen. Satani ntabwo kuduhenda ngo ntabari. Reka ari Eliya yajya ahantu arasenga nabi,
no ngahariho baziganye bana banesetse bavuze ngo nzopfa ndi umugororotsi. Ntazi unakunze gukurikira ubundi muvuga butumwa arimo aravuga ngo urwaruka rwaragiye hamwe nabwo nyene rutambatambuza agasirahamwe ngo rwawe rutambuza agasirahamwe bise ngo nzopfa ndasambanye. Baca baja muri peni ngo abakozi b'Imana barasengera akaguke gakazaza bakreye kitwa ngo nzopfa ndasambanye. Haleluya. Bariho bari muri ako kaguke bavuga ngo ubusambanyi bw'iki gihe nararahirwa nzopfa ndasambanye. Amena. Icyaha kibuze ku rugi iwanyu, ariko nagira ndababwire mukwiye kugira gute kugira ngo kazoza kandi ntikagire gute ikononekare. Naho Satani akubetse avuga ngo ntawe uzonzika, tuzogenda. Ego kabisa tuzogenda niyo twiyegereza Imana, niyo twiha Imana tuzobimesha. Naho ubona ibyaha byatunduje, naho Satani yahagurutse, naho ibizigo byahagurutse, naho ubusambanyi bwabaye isano, hariyo abacuruzi mwemu yera. Haleluya. Banesetse. Haleluya. Ego kabisa bariyo banesetse, bariyo bavuga ngo ndaziga kazoza, bariyo bavuga ngo jewe sinzihumana, bariyo bamaze kuvuga ngo nzopfa ndi umugororotsi, bariyo bamaze kuvuga ngo nzopfira. Amen. Eka Imana izokwanira umutahe ntabwo isi ntuzoba. Haleluya. None rero nagira ndabifurize kunesha, umuntu wese ndamwifurize ko yonesha. Nagira ngo dusome ririya jambo riri mu gitabo cy'Abacamanza. Abacamanza nsome y'imirongo mike yodufasha kandi ikadushoboza kwiyubaha. Igice cya 13, Abacamanza igice cya 13, ngombe someyo umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Havuga ngo umumarayika w'Uhoraho yiyereka uwo mugore aramubwira ati buri ngumba ntiwigeze gutwara inda, ariko uzosama inda ubyara umwana w'umuhungu. None rero utuzira kabiri ntuzunywe vino cyangwa ikiboreza na kimwe, kandi ntuzurye ikintu na kimwe gihumanya, kuko hera ugiye gusama inda ubyara umwana w'umuhungu, kandi ntihazagire urufuhe rumugera ku mutwe, kuko uyo mwana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Ku murongo wa 12, Manowa aramubaza ati ibyo wavuze n'ibyashika, uwo mwana tuzomurere dute, azokora iki? Uwo mumarayika w'Uhoraho yishyura Manowa ati ibyo nabariye uwo mugore byose azabyirinde, ntazanywe ku kintu na kimwe ntazate ku kintu na kimwe kivuye ku muzabibu, ntazanywe vino cyangwa ikiboreza na kimwe, cyangwa wate ikintu na kimwe gihumanye. Ibyo namubariye byose azabyitondere. Yesu nashimwe. N'aya magambo nagira ngo tubandanye tuvugana ni kuri uyu mugabo w'umwana yitwa Samusoni. Yaragiye kuvuga, yabonetse bigoranye, urabizi hari ibintu biratubwira ko umugabo se wa Manowa, se wa Samusoni yari asanzwe ari ngumba. Hanyuma rero igihe kiragera, umumarayika asanga Mukamanowa ahari, aramubwira ati naginya nimuzaniye inkuru ateko mbari, ati ugiye gusama inda uzobyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana azoba umwana w'umuhungu, azoba abana nk'abana, azoba umuhinzi, azoba akomeye, niwe azotangura kurokora Abisirayeli agakure mu maboko y'Abafilisitiya. Mugabo hava muri ibyo hari ibyitonderwa. Amen. Hava muri uko Imana irakora
hari ibyitonde. Imana ibarira mukamano atuducunge neza mu gihe uzoba wiyungenze, ntuzotoratora. Ntuzotoratora. Yesu adufashe. Uze wirinde ntutoratore, ntuzopfe ibyo uriye kandi ntuzopfe ibyo unyoye. Amen. Muri iyi minsi ibintu byacanganye, twebwe mu ishengero twari twarasamaye, sinzi ko twagusamara cyane n'igihe cyabyo ko kitari bwatere twahakunywa. Hanyuma rero mu ishengero bavuga bati murondere ibintu byose twokuramo, mugabo ndimo ndaraba nibaza ko bizonagorana ingene tubikuramo, kuko Satani arafise ubuhinga. Hamwe twovuga ngo dukuye mwibi tukabyita amazina, nawe ariko akoromora ibindi byinshi bitazoba bisa n'ibyo twateguye. Amen. Imana ibarira mu Rwanda uzotoratora. Nagira ndababwire ntutoratore kuko Imana ikubigira umugambi. Nimupfe ibyo muriye, nimupfe ibyo munyoye. Imana ibarira mukamano bati ntuzonywe ikintu kibone, reka mbere ikintu cyose gikuye mu muzabibu ntuzunakore, kuko uyu mwana ugiye kubyara azoba ari umwana akomeye cyane. Amen. Zoba ari uw'ikimazi. Ibi bintu nagira ngo nkubwire wiyubahe kuko uri uw'ikimazi. Muri ibi isi hanze amaso abona kandi ni wewe. Nicyo gituma ukwiye kwiyubaha, ntutoratore, ntupfe ibyo uriye, ntupfe ibyo unyoye, ntupfe aho uryamye, ntupfe aho uraye. Amen. Niko byategetswe kumera kuri Samusoni. Tubona amana waravuga ngo yayo by'uwo mwana mukamana wababonanye mugabo ate, sinzi iyo yari yiriwe, sinzi iyo yari yagiye, ntuhambaze. Aramubwira ati burya Imana yangendeye uno munsi umumarayika yanjye kandi n'ibyari bisanzwe yambwiye ko ugiye kuzobyara. Ati kandi si bito, yambariye ko nzobyara umuntu w'ubuhinga bwo umuntu akomeye. Hanyuma ikimarira ngo sinzombe bino cyane kiboneka ngo kuba umwana agiye kuzobyara ngo umwana akomeye. Abantu bati ibyo bintu birakunze, reka nsubire ku karago bari Imana ndayibwiye izokongera irungika uwo muntu bizohaza bimucanganira. Hewe nagira ndababwire nimutiyubara byacanganye, kandi nagira ndababwire reka nta bakozi b'Imana bazokora inyuma yanyu bababwira ngo ibihebe, ibi ni icyaha, n'ibi ni icyaha, n'ibi ni icyaha. Amen. Undi muntu ngo yabariye mwarimu ati mwarimu yamuhanuye ati mwana uyateye ati uze wirinde turambara neza, tuturambara neza. Wa mukobwa aca mu kibazo ati none ga mwari nzona ndambara izigera ngaha, nzozigeze ngaha kabandanya kuza nzozigeza. Ariko umwana we yavuze ngo buri muntu niwe yimenya n'urutima rwawe. Yesu adufashe. Muri iyi minsi byacanganye, kandi nagira ndababwire bitanganye uzoburabe neza. Nimo ndaraba ndabona bamwe mwebwe ko duhaye turekerana. Sinzi ko mubibona twarekerana. Ahenshi byaducanganiye ko twarekeranye. Ibyo twahora tupfira, ibyo abapantekote bazira, ibyo abakecuru bazira, ibyo abakecuru bazira byose bimwe bimwe barekerana. Narakurikiranye umuntu arimo aravuga ubutumwa bwiza, yaravuze ubutumwa bwambetabiye burongera burambabaza, kandi yabona arimo mpemu yera je naramukurikiranye. Ubwo rero n'ubuhamya bibaza umuntu arimo mpemu yera abana b'abapantekote, je naramukurikiranye ngo ndababwira igituma atari pantekote. Yavuze ngo yemwe kwawe ngo nagira ngo ndababwire ngo musinga karindwi, ngo musinga karindwi aho muca hose, ngo musinga karindwi, ngo mu buzima bwanyu musinga karindwi. Kandi yavuze ko musinga karindwi ngo Imana nayo birayorohera kubarinda mushinga karindwi. Ugeze mu busambanyi ugasinga karindwi y'umuti ntuzu wawe
ndahazi azavuga kumenye mu byumve ngo gushinguri ngo abantu benshi ngo byabananiye ngo none basigaye bavuga ngo n'abapantekote bahora biyoha ngo n'abanyenubu ngo byoroshye siko bakimeze bahora babirana urazi kera hanyuma tereka na kera masekere kera abapantekote data twahukiriza n'uwiciye amashusho twatinya icyaha reka kera twatinya icyaha mwebwe musanzwe tuba arimo bahagura twatinya icyaha kera ndagira ndababwire n'uwasiga akankamuza agahindura umushatsi twatinya icyaha kandi bibiliya yona ivuga ngo ntimugahindure umushatsi wanyu ngo were cyangwa ngo wirabure kera ariko byagenze mugabo ubu muze murabe barasiga nyine kera ntabwo birateye amakenga nama nitegereza abantu bakantera amakenga aba bantu baririmba mu bwiyememu yera uyu mushatsi nyene ni sawasawa bararekuranye uburimbi barakuyeho bararekuranye tereka ntawoza yihanga mugabo bibiliya yo bibiliya itubwira ngo naho iterambere ryo hariho umuririmbyi w'umuranda wese muramuzi yavuze ngo naho iterambere ryo kwiyongera agakiza nikajyanye naho umuntu umwego twabihindura yego imana igufasha hari ibintu bahindura bakabipirana ariko ibi bintu by'agakiza ntawe utopfa bipiranze tuzobivamo mugabo yesu abazotwara wariyo amena wibuke yuko na yose yitubwira ngo yari umwigishwa wa yesu mw'ibanga ba petero nibo bavugutwa bavuga bati tuzogukurikira na ba matayo na bande yesu amaze gupfa baraserutse mugabo babigishwa ba yesu mw'ibanga barikodemu na ba yose bajya bobo bari abantu bamwe bari mu nama nk'ishingamateka yo muri leta y'itubye abasingamateka baciye bineka bati turazi twagomba mu rwego ku muhanda ba petero ntabwo warazi iyo bacokeye hariyo abantu muhewe murimo murabiheba mwebwe murimo muramenyera mu ntangorane oya tuzokwitegera murimo murabiheba bw'abandi bavuga bati ko mubitaye natwe turabitora yo hari hameze mwari muhari hameze uwambaye igeretse ntabona ko kera ni mu bwenge ariko ijoro abatora ijyamo neza amen hajya n'uwamwe wiyumvira ngo imana izopfa kijyaniranya ngo bizotwara abantu babuze hariyo abarimo bararara bavuga bati imana ashobotse bikubineza mana byananiye ubwibone bwanze ntimushobotse mana byananiye yaba kutinate yananiranye ntimushobotse ubu naho mwana cyanganye bavuga bati mbega nakawe reka nawe nyine yari umwana w'umukozi w'imana twebwe muradituzigirako banakabo kubanditse mbega nagira ndababaza naga rero musanzwe mwibaza wahati imana mu gutwara abantu mu ijuru wagize bizotondeka nk'uko dutondeka oyaye ahubwo izosubiramo iraba umukiriya kuko mu baririmbyi ba kera bahora bavugishwa baririmbyi muzovuga ngo nari pasitori muzovuga ngo nari diyakoni muzovuga ngo nari umuririmbyi kiretse uvuze uti narakijijwe burya nicyo duhahira kandi ijuru riraba bakijijwe ntiriraba abakozi ntiriraba ibiti ntiriraba icyubahiro kiri mu isengero oyaye abandi rero ngo bari ahantu sinzigira ngo hari ku karango imana irahita irabagendera irababwira ati nagira ndababwire nimwaba mugomba kuba abagenzi nimurondere ijuru murondere ingene mutora ijambo ati mugabo nagomba ndabatekerera akantu abo mu isi no mu isengero muzobona bagomba icyubahiro nabo murazokibaha bazotaha ibyo bahe tugomba icyubahiro duhe nimuduhe yesu adufashe bene da nagira ngo ndababwire mwirinde gutoratora kuko imana idufitiye umugambi yari ifitiye umugambi samusoni yiravuga ngo ataravuka genda mutanyirware mutamwirinde nimumwanduza akiri mu nda niyo yamara kuvuka muzomubwire ibyitondero samusoni yabivukiyemo avutse baramubwira ngo imana yaratubariye
nagira ndabibabwire kuri uno mugoroba mu izina rya Yesu, muze mubyitonde. Samusoni abikuriramwo, araba umuhungu kiraba igisore kirwana n'umuhizi, arwana neza atahana intsinzi. Mugabo nagira ndababwire Bibiliya yatubwiye ngo icyaha kibunze ku rugi, Satani acaramwigundira. Araba ingene arwana n'umuhizi, araba ingene arwana akomeye, Satani aramwigundira, atangura gutoratora, aragenda arayerera. Mu mwanya agize ngo araraba, aca abona umugore w'Abafilisitiya, abona y'umukobwa, aca abarira se wiwe ati namugomwe, nabarira uja kunsabira, abariwe nzotwara. Se na nyina baramubwira bati mwana wacu erekura umunaziri. Nagira ndabibutse naho mwe muratoratora mwana banaziri, nagira ngo ndabibutse naho bibagoye mwana baraku, nagira ngo ndabibutse mwana batetu naho murimo muratoratora, naho mwatunaniye mwana batetu. Erega Samusoni yarababwira ati sabira uwo kuko niwe nasize. Se na nyina baravuga bati none twoguhatira kutagomba ngaho muri Isirayeli tubabuze ngo tujya kugusabira. Aca yishora hehe mu Bafilisiti. Ikintu cya mbere akigenda aho yotumbeye imizi ngo arakebye aja mu gahinga, agize ngo areta yahura n'intambwe atarayica, agize ngo arayica bukeye mu gitondo bagarutse basanga ngo inzuki nazo zagiye muri rwa rubagara rw'intambwe zaremeyemo, harimo n'urubuki bwo barahewe. Urazi ingene binyaruka ibyo bintu? Mwebwe mwarabonye umuntu wokwegeka igiti baho cotaha uno munsi ejo ugahakura vyokunda, mugabo ku vya Satani biranyaruka ntibiteba. Ngo akeberejeyo bukeye ngo acakurayo rwa buki ngo arabuhakura araburyako, bagenda araburya ingenda amusira na se na nyina, mugabo ngo ntiyababwira aho yabukuye. Kandi ngakumunaziri cyarazira kwakora ku muvyimba w'ikintu cyose gipfuye, mugabo wewe ntiyakoze ku muvyimba gusa, yaratayeko arya n'ibiri hehe ibiri mu muvyimba. Niko abantu batakaza inkomezi, ugasanga barabahinzi bigenda bivyononeka. Yahora asenga umengo ntiyomara, ugatangura kumva asenga bicika. Nuko hari ahantu yakebereje n'aho atarahatubwira, mumurindire muzoteba bimenyekana, kuko yarakebeje. Hari ahantu yagiye asanga ikirangara cy'intambwe, arahakuruhuka araburya. Muzobimenya nimwahwanira ku karamu, muzomwumva ingene asenga, muzobimenya nimwamushyira muri korali yaramuhize mu kuririmba, muzobimenya tuyize aribyo byose, naho bitaratomoka neza yaratoratoye. Ahejeje gutoratora akagubwo buki, murabizi kwerekeye impuye agomba gutwara wa mugore, nawe nyene ntiyamutwara kuko ngo yaciye akebya n'ibindi byose. Hanyuma caragenda aja kwigira mu rugamba, hanyuma carivumba. Hanyuma ngo wa mugore Samusoni yari yasinye yarongorwa n'umwagirizi wa Samusoni, murazobisoma neza. Abenshi bavuga ngo muka Samusoni ni Delila. Oya, Delila si muka Samusoni. Uwo Samusoni bari bamusabiye yarongowe n'umwagirizi wiwe. Abonye akebye kuvuga ati none ko yari yamukoye akaba yaza kuza kumutwara, reka wowe umwitware. Aca mu mwagirizi wa Samusoni. Samusoni ngo aca kumazerera, naho nyene ntiyarangiza ngaho ubandanije waca nono hanagenda, babona aho maraya yinjiriye, abona Delila haje. Delila si umugore, Delila yari umumaraya. Samusoni ngo aca yinjiriwe, ahejeje kwinjiriwe abansi biwe aribo Bafilisitiya baravuga ati aho yatugejeje turaronsa aho tumufatira. Baca baragenda kwa Delila bati ntutezekanye, tangura kumugucungera, urondera ahantu ko uri nkomezi ziwe kuko araturembetse. Haleluya. Iyo ariko arasenga aratwica, araduhambira hayaririmba indirimbo ziwe zirimo ubushobozi guhamba. Iyo ahaye ubutumwa araduhamba. Rondera ahantu umwegere ntumuce kure, umenya ahantu nkomeza zikura, igituma asenga ikuzimu tukababara. Burya
hariho amasengesho atababaza shitani n'ayandi masengesho. Hari umuntu asenga ukavuga ati uyu muntu niwo kumva arasenga we, abadayimoni baramushize ku muntu, baravuga ati mugume mumuturabire umuntu muzotebe mumenye ahantu mumenye isoko ituma asenga tukababa, mumenye isoko ituma aririmba tukumva umuriro utibuka, mumenye isoko ituma avuga ubutumwa ikuzimu hagahungabana. Badayimoni mumushi turaba mu bahiri Imana idufashe. Abafilisitiya baca bamushinga Deliya bati ukuye n'ibi, uretse kwitwa kuri maraya, uretse kumva ko yagiye iwawe, twese abagana turakwemereye ruswa, umwe wese azotanga igihumbi n'ijana niwarinda umudushikiriza tuzoyataha. Imana idufashe. Samusoni acaja kuyerera atazi ko yaguzwe. Hemwe abakozi b'Imana, hemwe kwaruka, Satani yarabagutse, yarabashize kwaba barondera menuwa, yarasize kwaba barondera, barabawundiye naho umengo nta ngorane, barakubundiye bavuga ngo mumugenze kugeza tumumaze amanyama. Maze iminsi nibaza Mana dutabara, nakunze kubaza abakozi b'Imana bagenzanje, ndababaza ati barira hari ibintu by'Imana nitegereza bikantangaza, ukabona umuntu yari umuhinzi, mwatanguranye ari umuhinzi, yari kuvuga ubutumwa neza, abantu bakubakwa bagafatwa, ugasanga bukebuke byaragabanutse, byaheze ugaca wibwira byagiye mwese. Reka nagira ndababwira, umuntu ntagabanukirwa gitangura mugaba ukaba mu bikorwa niko imomeze igihe. Sinzi ibyo babwiye, sinigwa ndabibabwira. Imana idufashe. Ariko nagira ndababwire, amen, mukazosanga korari irimwo iraririmba abantu bakuzura mwemu yera, Satani ayishyiramo abazamu bakarondera ikipe y'abadayimoni ati jya korari mudukurikirane, kuko mu makorari mu misiyoni ya Nyamutobo iriya duhanze ziriya muzireke, ekipema y'abadayimoni cyane, mugende mwese mupatiri ya korari muyikurikirane, murabaho umuntu uzoyitegera muzimu mwebwe bamwe mubizi. Kera baririmbyi barimo bararirimba bakozi b'Imana batarinjira bajya mu ntebe zirimo ziravuga ngo turahiye abakozi b'Imana baza kwigira abahohoza, ariko uno munsi tugeze n'iterambere mu buhinga baririmba bakaririmba mu buryo bukomeye cyane, wumviriza ko kadonoka ukabura. Hariho abadayimoni baravuga ngo turabire ariya makorari, mutubarabire n'iriya, natwe turabemerera intego n'imisiyo abadayimoni bafise. Nagira ndakwibutse, haleluya, nagira nibutse wewe wa munyengabire, nagira nibutse wewe wa musenga, nagira nibutse wewe irara kukarako, nagira nibutse wewe igikorora mosotsi, nagira nibutse wewe itumba bibira. Ngo hariho ikipe iri hafi yawe igukurikira, ariko mwambara ubushobozi kugira ngo mwese, mwambara ubushobozi kugira ngo mwese. Murazora uyu mugabo yitwa Samusoni, yihereje kubera yiyibagiwe, Delila yaramukubakubye, amuhenda amuhenda, hanyuma ihero Samusoni aburirwa n'amajambo ya Delila, hanyuma araheza ararendeka, acamubwira ngo ububasha bwanze buri mu bisibo. Hari ahantu hari ububasha, hari ahantu hari inkomezi, hariho igituma turirimba impwemu mbisi kisenga,
hariho igituma dusenga ikuzimu ibirindiro by'abadayimoni bigasa, hariho igituma tuvuga ubutumwa ibintego zigahunga kunasiri. Haleluya! niho rero hari ubushobozi bw'isengero, niho hari inkomezi z'isengero, ariko satani agomba ngo hamene, kandi abadayimoni bazoba badushikiye. ugura cyane n'inkomezi, ugura cyaneza, ugura cyumva uririmbuka neza, ugura cyumva bibira, ugura cyumva ubushobozi, uracyumva inkomezi, uracyumva. Kandi nagira ngo wikurize gusubire winyiganze mu buryo bw'inkomezi. Amen. Samusoni amaze kumenya ibanga, Delila cyahamagara abamumwibitsi ngo bari bamubundiye, yari yabagegetse ntibari kure. Nagira ngo akwibutse ngo ntibari kure yawe, naho numengo bari kure ntibari kure yawe. Reka kubyina, reka kubyina, ntibari kure, bakozi ntibari kure. Hari abakozi bagenzi bacu bayomboreye kandi abo twarahoranye, hari abagiye ngo natewe bavuga ngo mbega ko yahora n'umuhinzi, none ngo natanguye kubwira intege, bagenda bukebuke tubona, bagenda bukebuke tubona. abo satani bose bakunda icyubahiro, abazanira icyubahiro bakaba bagiye. abo satani bose batwawe n'ubwibone, abazanira ubwibone bakaba bagiye. abo satani bose bari mu byifuzo by'ubusambanyi, abazanira ubusambanyi bakaba bagiye. bagiye ngo natewe abantu baguye mu maboko sibake. nabonye satani yarongoye, ariko kugira ngo Samusoni amaze gutera ngo amaze kumuhendahenda akamumenera ibanga, bacamuryamika ngaha, amujyamika ku bibero, amujyamika ku bibero byiwe, ngo abamumwibitsibo yari yababitse bari mu nzu, bari muri iyo ahantu hiherereye niyo bari bari. acara bahamagara ngo nimutebe nimunyaruke ubaramenera ibanga, ubitabwiye si ububezi, ubitabwiye ni ukuri. ambariye ko ububasha bwiwe muri mu bitsi mu mushatsi, kandi ndabyo ni iby'ukuri, ndabona ko atarigera ngoga. ngo baca baraza baramenya ibitsibo byanditseho byose, baca barakurako, baca barakurako, baca barakurako. hari habahinzi, hari habahinzi, hari habahinzi, benshi twahorana. amasengesho yabo y'imuri imisozi, bariko bararirimba umugisha. impanuro zabo z'amajishe menshi, kandi n'ingeso zabo zari zitunganye. ariko ikibabaje kukirengazuba, abenshi barahashitse basubira inyuma. nagira ngo ababwire kuri uyu mugoroba dusubire turirira amahirwe. abantu bahora barimba, abo twahoranye no ngaho mu isoko barabayeho, kandi umwe wese mu isengero iwabo acabyibuka ngo nanaka yari umuhinzi, ndibutse nanaka, wenda we wibutse, ndibutse nanaka, ndamwibutse, ndibutse ingene yahora, ndibutse indirimbo ziwe, ndamwibutse. Samusoni uyu ngo baregeje ku munwa bya bitsibo, Delila acabwira igisoza cy'Abafilistiya ngo ni munyaruvubu. yahejeje kumena ibanga ntacakimaze, basigaye ameze nk'abantu, kuko ngo yamubwiye ngo bombi akabimura na jeno camera nk'abantu. hariho abantu bari maze kumera nk'abantu, hariho abantu zakomeza zaheze basigaye bameze nk'abantu. Samusoni ngo Delila karamukangura, ngo ngaho Samusoni Abafilistiya baramushikiriza. Bibiliya ivuga ngo Samusoni atarikangura, ngo agira ngo arabakira nk'ubwambere, arayiganza arondera inkomezi, arayiganza arondera ubushobozi, ariyiganza ngo abikunkumure. Bibiliya imbarira ngo ariko ntisazi yuko uhoraho yamureze.
ngo Imana ikirareka Samusoni ngo nakamambiye inyuma, inzitiro zose yararanguye, uburimbi bwose yararanguye, ibintu byose yararanguye. Ndamuhebye, ntakunda bwo mu maboko y'Abafilisitiya, ntakuno mugenza. Abafilisitiya baca baramwatakayo, bamushyiramo n'isaku ry'ibintu byabo munsi yari yarondoye, baca baramufata, baca bararondera bati tumwica uwo mwica yoba hose, tumujyana ahantu tube turamushimanga, tumushyira ahantu tujya turamushimanga, tumushimanga. Baca baravuga bati tumusimanza abona byoba bibabaza. Abarabye filime murabibona ingene bagiye barabigereranya, baca babanza kumuzura amazi, ijisho rya mbere baratsura, irya kabiri baratsura, baca baravuga bati n'ibintu byoba bimaze, tumutware ku kazi, tumutware ku kazi, ataramu abumusiki, ataraskera imbohe iwawe. Ewe Imana idutabare, Samusoni abumusiki, aba mu magomba akomeye ari umuhitsi, abahana Abafilisitiya bataramusimanga bamwitegereza. Urazoma iherezo ry'izamana, urazoma iherezo ry'izamana. Umuntu wese nagira ngo mfata akakanya kuri uyu mugoroba mwibutsa ngo naho uri umuhetsi, mwibutsa ko umeze kose icyaha kibuze kuri uyu wawe. Mugabo ndabifurije kunesha. Samusoni ngo iherezo yarasenze isengesho, naryo nyine umuntu apfuye gusenga itari byiza, abwira Imana ngo Mana nyongera inkomezi rimwe gusa, mugabo mpfane n'aba bantu, nyongera inkomezi mpfane nabo Imana, kuko rimwe mbabazi agarura twatugutu atireka mpe kukureka aho wakwiriye nabi bagushimanga, reka mwongere inkomezi mutume mupfane. Iraguha inkomezi ngo acarikongane, afasha za nkingi zifashe inzu aziziturirako, apfuma apfana n'abandi. Niko dukwiye gupfa, niko twopfa, niko n'urupfu rw'abagororotsi. Mwizigame, mucyunge sawasawa, icyaha kibunze kuruhuka. Umuntu wese aguma avuga ngo mw'izina rya Yesu ndagomba gushyiraho urundi ruzitiro. Namba we warashinze uruzitiro, subira ushinge urundi, uvuge ngo si ngomba kuzopfa urupfu rw'abanyabyaha, ngomba nzesase z'umugororotsi. Amen. Uzi iyo umuntu ashatse neza, ijuru riravuga ijambo, barambariye ijambo kandi nararyemeye. Ijuru rinezerezwa n'ibintu bibiri mw'isi. Turafise ibintu twibaza ko Imana binezereza, mugabo Imana hari ibyo twibaza ko binezereza mugabo bitanezereza. Imana inezerezwa n'ibintu bibiri gusa mw'isi. Ikintu cya mbere kinezereza Imana ni umunyabyaha iyo yihaye. Imana ikibarira korari y'abamarayika ati haguruka, umwanya wo kwicara uraheze, mw'ijuru hari mw'isi hari umunyabyaha yihaye. Hanyuma ikindi mw'ijuru kinezereza Imana, ikindi kinezereza Imana mw'ijuru ni umugororo utatasha amahoro. Umugororo utatasha amahoro yagwanye neza akanesha. Amen.
marita. Haleluya. Kavuga ngo ntiyahemukiye igihugu. Domisiyo yakivuye nagira ngo ababwire muze tubigumemo umuntu wese azapfa ari umugororotsi. Aha rero ijuru naryo nyine ngo rirasubira rikanezerwa. Aho mbere yimbarira ikindi kintu muze musome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umudiyakoni umwe yitwa Sitefano agize ngo arasozera. Abantu bose beretswe Yesu bamubonye abyagiye iburyo bw'intebe y'Imana. Siko ariko Sitefano agize ngo arasozera avuga ngo ndabonye umwana w'Imana, ndamubonye ahagaze iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Urumva umugororotsi ataze Yesu azagiye iburyo bw'intebe y'Imana Data. Iyo umuntu yiyubaye atabaye nka Samusoni atase Arahaguruka kavuga mu mugororotsi araje. Kandi murabizi neza no mu isi iyo umuntu w'iteka yinjiye turahaguruka. Amen. Iyo umugororotsi ataje ibyo bimuharura ko habonetse umuntu w'igiciro na Yesu ubwiwe agahaguruka kavuga ngo ngenda mwaki ndabipfurije gutunga neza. Umuntu wese yiyubaha ntihagire umuntu yanjazwa ariko umuntu yiziga kugira ngo tuze dusozere neza. Cyaha kirunze ku rugi ariko mukirwanye kugeza mukinesheje. Yesu nabaheza ki. Ngira nsengere imigwi ibiri duce dusozere twagira ngo dusengere umuntu wumva ngo ni iby'ukuri. Ndumva hari aho byangoye, ndumva sinkirumunsi, hariho ibintu byangoye, naratoratoye. Ushobora kuba waratoratoye nka Samusoni kandi urumva aho byakoreje uciye ubyibuka aho wageze mu gutoratora. Ntabwo hari wose twogusengera kakubera umugoroba mwiza wo gusubira kuzura n'Imana. Duhaye kazi umuntu twosengera wumva ngo ndumva aho ngeze byarangejeje kure, ndumva ko hasigaye gatonya kandi ntacunze neza no gupfa nshobora gupfa. Erega Samusoni yarapfuye kuko atiyajyanye. Ushobora kuba waracumuye woza tukagufasha gusenga. Ushobora kuba waratanguye kurya inzabibu, ushobora kuba warafashe ikiboreza woza twagufasha gusenga. Atawe uhari turasozera kuko njyewe nkunda iyo ngeze muri uyu mwanya numva umuntu wese yoca urubanza akaza atabutumwa bw'iterabwoba tugutse tudakankamye kuko ibi bintu byo kuzoja mu nzu umuntu wese niwe avyirondera n'umutima ukunze akavuga ngo mpemu yera arangiye. Ndumva mpemu yera arangiye, mpemu yera arangiye, mpemu yera kuko ndabizi neza kakana mpemu yera ariko arayazana. Ndabizi neza kakana hari ijwi wumva mu mutima rikubwira ngo ntuzyibuke. Mpemu yera ariko arakubwira ngo ntiwibuka none byabi erega ntuzyibuka none aho ntuzyibuka bya bindi ntuzyibuka na bya bindi ntuzyibuka. Uyu mwanya mpemu yera akabuze hakoze ndabizi. Amen. Kandi nagaragaza babwira Kristo uyu mwanya muroba muciye munanirwa kuja mu ijuru. Umukristo atazoja mu ijuru niwe bizoba vyikoreye kuko mwebwe mufise umwanya mwiza wo kwihanagura kuruta ababanga mu babafasha bobo. N'ubu ntitunabemerera muri dogitirine y'isengero ryacu tubabwira ngo bantu bindire aba nibasohoka nawe ufise ikibazo uradakuye. Kandi uwo mwanya kugira mpemu yera biragora ko ribandanya rikomborera. Ariko uyu ni umwanya mwiza kuba Kristo. Umuntu wese atavuga ngo hari icyo Imana imubukije. Ntiwajyana kuri uyu mwanya kuko ni umwanya wo gusengerwa umuntu agasubira kumvikana n'imigenderanire n'Imana. Abasanzwe bafise ibanga ryo gufasha aba bantu bose kugira ngo tunyarutse duce dusenga Imana. Kandi ni byiza ko haboneka uyu mwanya wo kwatura no gufasha aba bantu kandi umuntu yakure neza. Bene data Samusoni byaramugoye ibintu arabyereranya kandi byaciye bimukwegera gupfa nabi. Yapfuye urupfu rw'abanyabyaha, ntiyapfuye urupfu rw'abagororotsi, yapfuye urupfu atawe kwifuza. None rero nagira ngo ninginge umuntu wese abitondeke, umuntu wese yumve ngo jewe byamboreye aha na jewe byamboreye aha, hanyuma duce tubasengera.
yiteguye gutanga uwo ari we wese ariko arazisaba